mwese muteramanye n'imbonesha kure BMBC. Kaze mu makuru yo kuri uyu wa kane genekerezo rya 20 myandagaro 2026 nayo akabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Abakenguza amateka bemeje 100% abarundi batatu bagiye guserukira Uburundi mu bindi bihugu hari kuri uyu wa kane genekerezo rya 20 uyu mwaka. Ku butumire bw'umukuru w'igihugu ca RDC, umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yafashe urugendo rumuganisha muri ico gihugu. Hanze y'igihugu umukinyi w'umupira w'amaguru Sadio Mane arabandanya iterambere mu karere avukamwo Ibambari mu gihugu ca Senegal. Iyi ni incamake mu kanya ni Donido. Ndasubiye kubaha ikaze muri ano makuru. Mu nama ya bose yo kuri uyu wa kane genekerezo rya 20 myandagaro abakenguza amateka bemeje 100% amazina y'abantu batatu bagiye guserukira Uburundi mu bindi bihugu. Domina Banyankimbona yahoze ari umushikiranganje w'ubutungane, Felix Niragira yigeze kubabura amatari w'intara ya Kera ya Ngozi, akaba kandi yarabaye n'umushinga amateka. Selemani Mosi nawe nyene yahoze ari bura amatari w'intara ya Gitega, yaraserukiye Burundi mu Misiri imbere yo kuba umukomiseri mu mugwi w'igihugu ujeje gutohoza ukuri no kunywanisha abarundi CVR, ari naco kibanza yarimwo gushika ubu. Amazina yabo akaba yashikirijwe umushikiranganje ajejwe imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu Eduardo Bizimana. Inkerebutsi 10 za mbere zirimwo abahinga, abanyempano, abanyatugenegene batowe mwihiganwa ku munsi witiriwe Inkerebutsi Day barakiriwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ku kirimba kwa Ntare Rushatsi kwigenekerezo rya 19 myandagaro uyu mwaka. Ugo gwaruka gwashikirije nye n'icubahiro imigambi yabo be n'ingorane bagiye barahura nazo. President Ndayishimiye yarabateye intege yongera basaba kubandanya kongereza umwete mu kwagura imigambi yabo. Yarabemereye kandi kubagendera umwe wese ahakorera kugira yibonere amaso mu yandi ingene barangura iyo migambi yabo. Umukuru w'igihugu yarakiriye kandi ugwaruka rugizwe n'abaremesha kiyago bo ku mihora hwaniro influencer bari bamaze iminsi mu rugendo mu ntara z'igihugu bajanye no gutorokanya amakuru y'ingene Burundi bwifashe harimwo ivyerekeye ubutunzi kama, imico n'akaranga. Ugo gwaruka rugizwe hanini n'abakorera ku mihora huriro aho bashirako ibiyago birimwo ivyo kurata Uburundi. Ugo gwaruka ngo gwari rujanywe no kubwira umukuru w'igihugu ivyo babonye mu mihingo bagiyemwo, bakaba baranayaze ingene ubutunzi ndangakaranga bw'u Burundi bwohabwa agaciro cyane cyane mu kwamamaza ishusho nziza y'u Burundi. Ivyo navyo aba influencer bagasabwa kugira uruhara ntangere bifashishije ubuhinga bwa none bwo guhanahana amakuru. Iyindi nkuru ivuga kwa Ntare Rushatsi ni y'urugendo rw'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye Kinshasa ku mugwa mukuru wa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuri uyu wa kane igenekerezo rya 20 myandagaro umwaka wa 2026 aho yagiye kubona na mugenzi we Felix Antoine Tshisekedi Chilombo arongoye ico gihugu. Ihiganwa mpuzamakungu ry'urukino rw'umupira w'amaboko volleyball beach rukinirwa ku musenyi ryaraye ritanguye mu Burundi kuva ku igenekerezo rya 19 myandagaro uyu mwaka aho riko rihuza ibihugu 16 biva ku isi yose. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akaba ari we yuguruye icese ibirori bitangurira iryo higanwa. Nayo ihiganwa mpuzamakungu kubige basiganwa ku makinga rikaba ryaratanguye naryo kwigenekerezo rya 16 myandagaro uyu mwaka aho ryasozerewe kuri uyu wa kane igenekerezo rya 20 myandagaro uyu mwaka. Ni nkuru yatwateguriwe na mugenzi wacu Audrike Niyuhire. Mu Burundi kuva ku wa 16 myandagaro kugeza kuri uyu wa 20 imigwi 12 yo mu bihugu 10 vyo ku migabane yose y'isi yarahiganwe ku makinga mu higanwa mpuzamakungu ku makinga y'abigeme Tour Cycliste International Féminin du Burundi mu Gifaransa. Mu ntango y'iryo higanwa umunyakazakistani Skriyola Yelizaveta niwe yitwaye neza kuruta abandi kuko ku munsi wa mbere no ku munsi wa kabiri waryo yagumye abo wa mbere maze ku munsi ugira gatatu naho umunyafrika y'epfo Tanil Otto acarenurira abo bahiganwe bose abo wa mbere ku kirere cy'ibirometero 95 yirutse amasaha 3 n'iminota 20 amasegonda 38 maze uwa kabiri nawe umunya Ethiopia Gebreyiwe Ashebil Merezier umunyarwandakazi Claudette Nyirarukundo nawe abo wa gatatu. Mu muce wa kane w'iryo higanwa wabaye igenekerezo rya 19 naho
umunya-Ethiopia Reda Yerusalem Haftu wo mu murwi Amani wo muri Kenya niwe yafashe ikibanza ca mbere ku birometero 60 yirutse n'ikinga kuva ku murwa mukuru wa komine Kayanza gushika Ibuye mu ntara ya Butanyerera, akaba yakoresheje isaha imwe iminota 54 n'amasegonda 31. Uwa kabiri yabaye Cloper Sonika umunya Afrika y'Epfo wo mu mugwi Chenolo, nawe nyene yahagiye isaha imwe iminota 54 amasegonda 31. Uwa gatatu aba Tanil Oto wo mu mugwi Chenolo yakoresheje isaha imwe iminota 54 amasegonda 32. Nubwo iryo higanwa riko ribera mu Burundi, abigeme babuserukiye ntibariko baraboneka mu bibanza vya mbere. Odeta Nsengiyumva umwe muri bo kandi amaze guserukira Burundi akatari gake mu gusiganwa ku ikinga, akavuga ko kubura ibikoresho biri ku rwego rwiza ari kimwe mu bituma abanonotsi b'abarundi batitwara neza nk'uko bavyipfuza. Odeta agasaba abarongoye ishyirahamwe ry'abasiganwa ku makinga mu Burundi kubaronsa ibikoresho nkenerwa kugira baje barapima ubushobozi bwabo iyo bariko barahiganwa n'abandi bo mu bindi bihugu. Inkino ziriko zituma Burundi bugenderwa sizo gusa, kuko kuva kuri uyu wa 19 Myandagaro ariho hatangura inkino z'umupira w'amaboko ukinirwa ku musenyi, aho ziriko zibera mu Burundi ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika mu gisagara ca Bujumbura, aho hariko hahiganwa ibihugu 16 vyo kw'isi. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Varisito Ndayishimiye akaba ari we yuguruye ibirori vyo gutanguza izo nkino, ndetse akaba haciye haba n'urukino rwahuje umurwi w'abarundi ugizwe na Manariyo Florian hamwe na Gakiza Don Carmel watsinze iseti zibiri abadagi Longtran na Nicolette Terpe. Kuri uyu wa 20 Myandagaro naho abo bakinyi b'abarundi bakaba biyongeye intsinzi imbere y'abo badagi ku iseti zibiri kuri imwe. Ibibanza birenga amajana 9 nivyo bizokwandikirwamwo abene gihugu bazotora mwitora ry'umukuru w'igihugu gimirije mu ntara ya Gitega. Ivyo bibanza nyene nivyo bizoba ivyitora, bikaba biri mu mazone 101 n'imitumba irenga amajana 6 bigize intara ya Gitega. Ivyo nivyashikirijwe n'umukuru w'umugwi wigenga ujeje gutegura amatora Seni mu nama yagirishije imigwi yegwa n'amatora mu ntara ya Gitega hari kwigenekerezo rya 18 Myandagaro uyu mwaka. Ni inkuru ya mugenzi wacu Amanda Alvin Arakaza. Mu rugendo arimwo urongoye umugwi wigenga ujeje gutunganya amatora Seni kuri uyu wa 18 Myandagaro umwaka wa 2026 yaragirishije inama abegwa n'amatora bo mu ntara ya Gitega mu ntumbero yo kubereka ibibanza bizoberamwo itora ry'umukuru w'igihugu ryo mu mwaka wa 2027 no kubibutsa uhora rwabo mu kiringo c'amatora. Iyo nama yabereye ku mugwa mukuru wa politike, hitabwe abajeje umutekano, abajeje indero mu ntara ya Gitega no mu makomine yigize, abaserukira imigambwe n'amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike akorera mu ntara ya Gitega. Umuhanuzi wa buramatari ajeje amategeko Donatien Impagaritse mu ijambo yashikirije yasavye abajeje intwaro kurarika abene gihugu kugira ngo ico gikorwa co gutunganya amatora kizogende neza. Mu ijambo ryiwe Prosper Ntagwamiye arongoye umugwi wigenga ujeje gutegura amatora Seni yamenyesheje ko intara ya Gitega igizwe n'amazone 101 n'imitumba 664. Akaba yasiguye ko iyo ntara izogira ibibanza 939 vyandikiro, ari naho hazobera itora. Abazokwandika abazotora bongere bamanike 1,872 hamwe n'abakozi bazokora mu tuzu twitora 13,145. Yamenyesheje kandi ko bashasha bazokwandikwa kugira bazotore mwitora ry'umukuru w'igihugu ari abo mu 2025 batari bwakwiza imyaka 18 isabwa yo gutora. Abahungutse yandikwa ryo mu mwaka wa 2024 ryaraheze, hamwe n'abari bakwiza imyaka ariko batashoboye kwiyandikisha mu 2024. Kubwiwe ngo intonde zo mu mwaka wa 2025 nizo zizoba intonde fata kibanza mu matora yo mu 2025.
2027 nayo intonde ntabanduka arizo bazamaze gushirwako abo bashasha bazoba banditswe. Musitanteri wa komine Gitega Jacques Nduwimana mw'ijambo ryiwe yasavye abarongoye indero mu makomine kuraba ko ibibanza vy'amashure beretswe bizobera ko ayo matora bihuye n'ivyo bafise, kuko ngo hari nk'amashure yugawe, ayahinduye amazina n'ayandi bashobora kuba banditse nabi. Urongoye umugwi seni akaba yishura ko seni izobikorerako, ariko ko nk'ahantu amashure yugawe bazohatorera atakibazo. Twobibutsa ko urongoye umugwi wigenga uje gutunganya amatora seni amaze kuja kwerekana ibibanza bizotorerwamwo ko mu ntara ya Butanyerera na Buhumuza. Ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kurwanya sida bwaratunganije kuva ku igenekerezo rya 19 myandagaro uyu mwaka inyigisho kubamenyesha makuru b'ibinyamakuru bitandukanye mu ntumbero yo kubasigurira uko bohimiriza bene gihugu kwirinda ikiza ca Ebola. Ni nkuru twateguriwe na mugenzi wacu Jean Dodje Nkunzimana. Kuva kuri uyu wa 19 myandagaro uyu mwaka wa 2026 hatangujwe uruganda rw'imisi 3 rwo gusigurira abamenyesha makuru 60 bava mu bimenyesha makuru bitandukanye bikorera mu Burundi ibijanye no kwikingira ikiza ca Ebola cibonekeza mu gihugu kibanyi ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, mu gihugu ca Sudani ya ruguru n'Ubuganda, gutyo nabo bazofashe mu kumenyesha abene gihugu uko bocikingira. Kuva igenekerezo rya 15 Rusama umwaka wa 2026 mu gihugu kibanyi ca Kongo, abagera ku 4,945 baramaze kwandura iyo ndwara, nayo abashika 2,325 baramaze kwicwa nayo gushika igenekerezo rya 19 myandagaro umwaka wa 2026. Ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kurwanya sida bamenyesha ko bamaze kwitegurira kugira bakinge ku mipaka no mu bindi bibanza nk'ibirimo impunzi kugira ntihagire kwibonekeza kw'ico kiza kogaragara ku butaka bw'u Burundi. Ubwo bushikiranganje nyene buhamagarira abarundi gukurikiza amategeko y'isuku n'isukura, bakirinda kuramukanya bakorana mu ntoki no gukaraba n'amazi meza. Muri ubwo bushikiranganje kandi bavuga ko biteguye no gupima no kuvura uwo wese yogwara canke yo kwikekwa ko yanduye bivanye n'ibikoresho bihari. Tubamenyeshe ko ikiza ca Ebola ari kiza kigira 17 kibonetse mu gihugu kibanyi ca Kongo mu mateka y'ibiza mw'ico gihugu, nayo izina Ebola ngo rikaba ryavuye ku ruzi rwitwa Ebola, uruzi ruri hagati y'igihugu ca Sudani n'igihugu ca RDC, aho iyo ndwara yatanguriye gutogwa. Mbere yuko dusozera makuru yacu reka tubanze duce mu bihayanishwa. Bantu mutaritura BMBC Group muriko murahomba. BMBC Group nishira hamwe rutura yubaka rigaca rigurisha amazu 12. BMBC Group ririko rirubaka amazu mu gisagara ca Bujumbura, ibigwati vy'amazu meza cane hafi uburari 1000. Umve tubahonje, BMBC Group iriko yubaka ibigwati vyagutse cane, usangamwe amazu amajana n'amajana. Aho ni muri quartier Miriware ya mbere, Diaspora City, Tenga na Gahage, n'ayari karaduzwa mu matongo y'abantu. Abakiriya ba BMBC Group hanini n'aba diaspora. BMBC Group ifise amatonga kwije bisabwa, wiguriye inzu yawe mu nyuma ntazuguruzuguru. BMBC Group ikubakiye inzu ushobora kuriha cash canke bukebuke canke kwidanira izomara imyaka 50. BMBC Group irubaka inzu igacishiramwo vyangombwa vyose ukinjira umenga utashe muhira. BMBC Group yarazize kuzera inze, umva kabirya kayo yifitiye n'inganda zihingura ibikoresho bijejwe kubaka ayo mazu. Murashaka kubakisha amazu y'uburaro, amahinguriro, amahoteli, amashure, ibitaro n'izindi? Egere BMBC Group ifise abaenjenyere b'inzobere kandi bo ku rwego mpuzamakungu. BMBC Group muzoyimenyera ku mazu yakaka kandi akomeye cane ku biciro vya mbere biri hasi mu Burundi. Mu gusozera no makuru yacu, muri Senegal umukinyi rurangiranwa mu mupira w'amaguru Sadio Mane arabandanya kurangura ibikorwa vy'iterambere ibambari aho yavukiye.
umugambi wiwe mushasha w'uburimyi no gushiraho inganda zitandukanye utegekanya gukoresha ihegitari zirenga 500 no guha akazi abantu 2500 biciye muri SM10 Agro hadekanijwe ko muri Parc Agro Industriel de Bambari umugambi w'uburimyi no gutunganya umwimbu ni nkuru twateguriwe na mugenzi wacu Homwarde Ndikuriyo. Ibambari mu karere ka Sedio muri Kansamase Sadio Mane ariko ahakorera igikorwa gitari ic'umupira w'amaguru. Sadio Mane yavutse ku wa 10 Ndamukiza 1992 Ibambari muri Senegal ubu akaba afise imyaka 34 y'amavuko. Sadio Mane yatanguye gukinira umupira w'amaguru akiri muto cyane, umupira wo mwibarabara no mu migwi yo mu karere yakuriyemwo Ibambari. Ku myaka hafi 15 yavuye Ibambari aja i Dakar kwinjira muri Academy Generation Foot aho yatanguye kuronka inyigisho z'umupira z'umwuga. Biciye muri societe yiwe yitwa SM10 mu mfunyapfunyo harategekanywa Parc Agro Industriel de Bambari umugambi w'uburimyi munini cyane uzonatunganya n'umwimbo wimbuwe. Uwo mugambi uzobungana na hegitari 500 ahazotegwa kandi hakanatunganirizwa ivyimburwa bivuyemwo. Hazoba kandi ikibanza co gutunganirizamwo imbuto zirobanuye. Havugwa ko ico kibanza gifise ubushobozi bwo kuzohingura umwimbu gushika ku matoni 50,000 ku mwaka. Ikindi gihambaye nakazi abashigikiye uwo mugambi bavuga ko ushobora gutanga akazi ku barenga 2,500 cane cane kugwaruka rwo mu bumanuko bwa Senegal. Uyo mugambi uje kwiyongera ku bindi bikorwa Sadio Mane amaze gukora Ibambari mu karere kiwabo aho yavukiye harimo ishure, ivuriro n'ibindi bikorwa vya nkenegwa. Nk'umwana w'Ibambari yahavukiye hanyuma akahateza imbere abarurangiranwa kw'isi mu mupira w'amaguru, ubu burimyi nabwo akoreye iwabo bushobora kuba kimwe mu nzira zo gufasha iwabo kuronka ubwizigirwa no mu gutanga akazi, umusaruro n'iterambere rirama mu miryango no muri ako karere ndetse n'igihugu muri rusange. Amakuru y'ubuzima bwiwe bwose n'urugendo rwo gukina umupira w'amaguru tukaba tuzobigaruka ku makuru yacu yo hanyuma. Ni kuri iyo nkuru ya mugenzi wacu Romwarde Ndikuriyo dusozere kwa no makuru. Mwakoze mwese mwakurikiye no makuru naho ubutaha.